Tuti bagenzi muko murankurikira nongeye kuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni Muhayimana Ange Michel ndashima Imana ku karyo kandi tusuye kuronka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cacu ukuri kubohora. Ndashima Imana yuko imaze kutugira neza mu buryo butandukanye mu kiganiro cacu. Aho benshi muri mwebwe munyandikira mushima Imana kuko ikirababohora muko mugendera mu kubohoka, muko mugendera mu buzima Imana ibahamagara kugenderamwo bw'umunezero bw'umwidegemvyo muri Kristo. Rero ndasenga cyane ugira Imana idufasha mu izo nyigisho kugira ngo dutahure ico Imana turondera ko cyane nkuko titre muyibona canke ijambo ry'umutwe mu nyigisho zacu muzibona ari ukuri kuvyerekeye ikigira 10. Tumaze igihe twiga cyane ni inyigisho 15 sinovuga ndaziheze ariko ndashaka kugira ngo ngire incamake twahize ibigira 10 by'ubwoko bune isizino rya kera ryigisha turiga turabona neza yuko atabwigisha no munsi hamatunga turanabona kandi ukuntu ubuherezi bwa Kristo bwahinduye amategeko y'isizino rya kera n'irya 10 bica biravamwo bisiga ko mu Kristo no munsi adahamagarwa gutangira 10 canke atabaye kugitanga nkuko misizino rya kera babikora ako no munsi turi munsi yamwe mu yera no turongora uko tugiye kubikora kwa turabaherezi twese. Rero twarabonye ibintu bitandukanye byinshi cyane. Turabona yuko umuntu ahamagarirwa kutamanipira, kutahindurwa, kudakangwa, kudahamurwa, kudatega ubwoba. Ngo akurya umutima ngo udatanze ngo ikiryi kizokurya ngo ibintu bya bizogenda nabi ngo mudatunga udatera imbere. Twarabonye kubuherezi bw'abarewi bwahavuye. No munsi mu pastor sumurewi, umudiakoni sumurewi, nta murewi akihari twese turabaherezi ko tuva mu muryango wa Yesu ari umuryango wa Yuda utigeze ukora kwacu ubuherezi. Ibikumbure ku muntu atarahishurwa ca Kristo mu buryo bwagutse birashaka kumugora kumva ariko niwo mutima wa Nouveau Testament taratara ko Yesu ari umuherezi w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melkisedeki kandi atari umuherezi yakoze mu gicaniro c'umuzino rya kera uca wigisha Ancien Testament Nouveau Testament nko kumubona ikintu kimwe kanavanga kwashigira avangaje. Imana nduhamagara kuvanga nduhamagara kuvuga ukuri kwa Nouveau Testament twikora ku izino rya kera gatubone Kristo mu izino rishasha. Nyamuse ndashaka twige ku kiciga kindi kivuga ngo uko abakristo bakwiye gutanga mu izino rishasha. Hari uko abantu mu izino rya kera batanga, hari nuko abantu mu izino rishasha batanga bakwiye gutanga. Ikintu ca mbere tukwiye gutahura nuko mu Kristo akwiye kubanza kwigana Yesu. Akwiye kwigana Yesu bwa mbere wihe Yesu, umaze kwiha Yesu ica kabiri uza kwigana Yesu. Reka turuna munsi twiga cyane mu gice ca Abikorino ba kabiri 2 Corinthiens chapitre 8 Abikorino ba kabiri igice 8 turaza kwasoma tusoma n'indi mirongo mugabo no munsi nagereza nsome imirongo itandukanye inyigisho kumbure kuri bamwe n'izirezire ariko birakene ko iba inyigisho yumvikana kugira ngo ntihagire umaza kuvuga ngo ibyo twavuze ngo sukuri duhagarare ku ijambo ry'Imana abafise ishaka no muhamagaro wo kwiga bazokwicara babikurikirane ko turara amafilm amara amasaha 2 twaja mu bubare tugabandi bakaja mu babare mu restaurant abandi bakaja mu tembera ukamara amasaha yo kuravuga ibintu bitagireke mazi ariko asanga tuzi iminota 20-30 ngo y'inyigisho canke isaha anasigaye abanongora ibintu birebire pourtant ni ibintu bihindura ubuzima bwawe bigufasha kuruhuka. Rero ubifatira umwanya wige. Reka turabe mu gice c'Abikorino ba kabiri 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 aho turaba ngena umukristo bwa mbere akwiye kwanza kwiha Yesu ubwiwe, abanza kwiha Yesu, kwigana Yesu, wigana Yesu bwa mbere. Turabe 2 Corinthiens 8 verset 9 tere ku murongo 8 cyangwa umurongo w'icenda bwa mbere habango kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo kuko naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwanyu kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe. Aha turabona yuko Yesu yari umutunzi gute? Yesu ni Imana, ni n'umwana w'Imana yaje nk'umuntu mwisi nk'umwana w'Imana muga ni Imana. Yavuze ngo ubonye jewe abonye data n'ubonye data abonye jewe. Yesu niwe Mana ariko yaje mwisi nk'umuntu ariko aza nk'umuntu atari mu buryo yaramwiteze. Yaje ari umuntu w'umukene asuzuguritse ntiyavukiye muri hospital nkuko benshi muri ko baramurikira mwavukiye muri hospital abandi ahantu heza. Yavukiye ahantu habi, ahantu mu nka, ahantu mwiraro ry'inka mu mase bamusha mu bwato bw'inka zinyweramo. Bivuze ko ntiyaje ari umuntu w'agaciro, ntiyaje ari umuntu bubaha, ntiyaje ari umuntu bemera, ntiyaje ari umwami même si abantu baba magi baje kumuraba les mages baje kumuraba kugira ngo bamushikanire kuko Imana ari yaberetse. Imana ari yaberetse yuko umwami w'Abayuda yavutse bamuzanira inzahabu n'ibindi bitandukanye kugira ngo berekane kwayote yiwe byekane ko ari umwami bigaragare. Ariko Yesu ntiyavutse ari umwami. Yesu yabaye n'impunzi wanashaka kuko yaravuye igihe Herode yashaka kumwica
aca baramuhungisha muri Egypte. Yagarutse Herode yarapfuye, ivuga yuko yarabaye impunzi, aba mu buzima bw'impunzi muri Egypte ahantu habi, asubira mu buja bwo muri Egypte. Ngira nabyo bise imaje yindi igikorwa ciwe Yesu yaje gukora. Bene data, tubona ko Yesu yahindutse umukene, ahinduka umuntu mubi kugira ngo ubutunzi bwiwe budutungishe. Muri make yari sacrifice, yatanze ikimazi. Nk'umukristo nawe kuko ufise muhemu wa Yesu muri wewe, ubuzima bwawe urahamagara kubutanga ko nk'ikimazi. Twarabivuze ko uhamagara gutanga nk'ikimazi kugira ngo ubuzima bwawe bugire icyo bufasha abana. N'ivyo wawe rero, kuko ukwiye gutangura bwa mbere kwiha Yesu. Ukwiye gutahura yuko utarihereza Yesu ibintu by'iwawe ntacyo bimaze. Ntushobora no kwigana Yesu mu nguvu z'iwawe, nta n'ibyo woshobora, ariko Yesu nadushoboza kumwigana. Mwe mu Imana nadushoboza kugitambuka nk'uko Kristo yabayeho, kugendera mu buzima bwo kwitanga no kwihebera abandi, no kwitanga mu bw'igwa c'Imana. Kristo yari yaritanze ku bw'isi, ku bw'abantu babi, kugira ngo nitwamwizera aduhereze ubutunzi bwiwe. Abantu bashivese barayikoresha mu kuvuga byekeye kuronka amahera ngo ukijijwe ngo ucutunga, et pourtant c'est pas vrai. Siyo contexte yo karavugamo. Nikoreka bwa mbere gutunga ngo hari abakenye kugororoka, abanyotewe afise inzara kugororoka, abakene mu buryo bw'imwemu, afise inzara kugororoka kwera bahabwa ubutunzi bw'agakiza. Ibisigaye byose Yesu yavuze ngo ni bonus, ibintu by'isi ushaka kubironka no kutabironka. Kuko n'ishengero rya mbere ntibari abatunzi ba Petero na ba Paulo twemera, ntibari abantu batunze, bari abantu birirwa ku murango nijoro bakubitika barondera aho binyegeza ko bari kwarabahiga. Ariko bari batunze mu buryo bw'imwemu, ko bari batungishije benshi. Paul avuga ngo dusa n'abakenye ariko dutungishije benshi. Kubera iki? Barafise ubushobozi bwo gufasha abantu kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Biri tubwira ngo Imana duhereza imigisha y'imwemu y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Bivuga neza yuko umugisha wa mbere ukomeye n'umugisha kwakira Kristo, ni ukuvuga bwa kabiri nico gitangaza gisumba ibindi bitangaza. Hama ibisigaye byose ni bonus, ni inyongera. Rero Kristo yarabanje kuduha umugisha w'imwemu, ubuzima budashira bwiwe, kugira ngo bikurikira byose la vie et l'immortalité igaragare muri we. Hama ubutunzi tugende turaburonka ku munsi dukore. Je tubira gukora gukoresha ingabire yaduhaye. Rero tugiye guhamagara bwa mbere kwihereza Kristo. Ico ni kintu gikomeye, kwigana Kristo. Bicaye tujana mu kwihereza Kristo. Ntushaka kwigana Kristo utaramwakira. Reka dusome Baroma aho nyene mu Bikorino ba 2:18 umurongo wa 5. Etosoma wa 5 turabe kwanza na biri tubwira kuvyekeye kwihereza Yesu Kristo. Haravuga ngo kandi si nk'uko twabiziga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyene baratwiha. Urabona imwe ko ndavuga, tubona neza yuko bigana Kristo, kuko Kristo yari yitanze. Ariko biragoye ko bigana Kristo utaramwiha. Je tuma uri kurankurikira utaravuka bwa kabiri, ibintu bivuga ashaka gutanga kandi Imana yagiye neza abantu batanganye urukundo. Ariko icambere ukene no kwihereza Kristo. Paul avuze ngo abantu mu nashenga toza kubabona bari muri Macedonia ngo babanje kwihereza umwami wacu Yesu Kristo, baramwiha. Izo sont données à Jésus, baritanga ubwabo, biyegurira Imana. Hanyuma cya kabiri ngo baciye bihereza ba Paulo na bintumwa. Bizo yuko ngo twagize mu nyigisho yeruka yuko abarongozi amashengero yanyu murimwo, amaassemble murimwo, muhamagarwa kubashigikira, kubafasha, gushigikira ivuga butuma, gushigikira abakene. Rero bwa mbere bihaye Yesu kugira kubera inconsequence ari niyi. Iyo wihaye Yesu n'ivyo wawe bica biri bya Yesu. Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera uhoraho. Kubera kere atayo ko we n'ivyiwe badatandukanye. Haravuga ngo jewe ngo ni sawa ngo nzokizwa ngo mugabo ibintu byanje ngo wapi. Bamwe abone kwera bikomere mwagize kwera babaririye amahera cyangwa gubasaba amahera, cyangwa gaje gusengana ukumva ngo bavuga amahera gusa. Si ivyo. Imana ugamagara kwitanga, ihereze Kristo. Number 1 ihereze Kristo. Number 2 ihereze abarongozi bawe. Twarize yuko bitubwira muri Timothée 5:17 kubarongozi ngo barongora neza, akono neza baragashirako. Kandi ngo abantu bacumukura mu kwigisha ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza. Ngo ceux qui œuvrent à la prédication et l'enseignement, abo bantu n'abakozi babizigirwa bihereze, babi imbere mu bicara imbere, bakwigisha bakurera kugira umudisiple wa Kristo. Ariko bwa mbere uhereze Yesu, ko Yesu niwe umupastori mukuru, niwe mwami mukuru, niwe mwami wacu, niwe murongozi wacu. Hamuhereza abarongozi. Ico kintu kirakomeye cyane, muga ntiwemere kuba munsi y'ubuja bw'umuntu. Kuko abarongozi bashaka kugira abantu abaja babo, bakabagira bagashaka ngo mubite amazina
amazina ugasanga mu bonore mu bashire hejuru ntimwamukena bita na pastor utamise pastor nk'revera agashavura mukabita n'amazina mwamwe mengo nyene naye kivyeyi naye gipapa sindayivuze ngo nibingo mubagaye ariko bene data ntimuvene abantu cane mwibuke mushire hejuru Kristo gusuma ko mushire umwana w'umuntu hejuru abafarisayo n'abasadukani bo bakunda ivyubahiro ariko Kristo ntiyajarondera icubahiro aho guserva abantu kubakunda byamutumye abantu bamuha icubahiro nuko rero n'abakozi Imana mukwiye kumera mubanze mufasha abantu mubakunda imondere ivyubahiro ariko ni wabafasha ukabakunda uzuba mukuru muri bo benshi bashaka gucubahiro ko bagutinya atakora kukunda cyangwa bakubaha rero biri tubwira ngo twihereze Imana hama ibisigaye byose n'ivyo wabice bya Kristo hama ngo wireze abarongozi niko Paul ko aravuga hama kadusimbe mu Korinto ba mbere cyangwa 6:20 1 Corinthiens 6:20 havuga ngo kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu tubanaza yuko twaguzwe igiciro twaguzwe agaciro kanini k'amaraso ya Kristo nje tuma gutahura ko aguzwe igiciro kinini w'agaciro biguca gutuma nawe wihereza Kristo hama isigaye byose birakurikira ico ni kintu gikomeye cyane bene data yuko dutahura ko dukwiye kwishikanira Imana Kristo Ihavye wawe bitandukanye n'ibya Kristo ibyo wawe n'ibya Kristo Kristo ni wawe byose n'ibyo wawe kandi byose n'ibya Kristo ni waguha byose ni waguha inguvu ni waguha amahera ni waguha ubwenge ni waguha amashure sikwera ufise ubwenge abantu biyemera ngo barazi ubwenge cane cyangwa barafise amayeri ngo je ndafise amatana ngo je ndafise ubwenge akazi nimba ushaka gukora ikibazo mu bantu 20 agaha akazi wewe nuko ari Kristo yagushoboje nimba bashobora kwiga amashuri abantu benshi bakayoberwa wowe kamenya nuko ari Kristo yaguhaye kumenya nimba bashobora kuronka akazi muri company ikomeye cyane abandi bose bataronka nuko ari Kristo yagushoboje nimba agize business gatera imbere ata corruption giyemwo abandi batanga ibiturire nuko ari Kristo yagushoboje byose tushobozwa nawe je tumi ivyo wawe n'ivya Kristo iyo bitawe yuko byose ari bya Kristo aragushoboza ntubingumye ntukundi ibintu uraronka ibintu kumvura nezere gufasha abantu bose ari mu bibazo no gushikira ivuga butumwa rero cyo nikindi gikomeye cyane kwereza Kristo hama no kushikanira abarongozi nko Paul abivuga ari ikindi gikomeye cyane ari naco abantu benshi nuko barankurikira mufise ko ikibazo ni kibazo cyo gutanga munezerewe kuko ari abantu benshi batanga bababaye batanga bidodomba nari ndamaze gutanga nidoga biramaze kunshikira nta manipire nje tuma ndabivuga defwa ko ndamaze kuvye experiment hari n'abantu mutanga mu expecting ibintu muca muronka mwiteze ko niwe atanga igihumbi muco nk'ibihumbi 100 witeze ko minerval yawe niwe itanga ibanje kuguriza incu igihumbi canke ruwaye canke ibindi bintu ugasanga abantu bari mu vyiyumviro by'amadime bakubwira ngo tanga dime ngo uzotera imbere hari n'abantu bashinga intahe ngo bagorose ngo ama business ko batanze dime uko sukuri ko cumengo iyo business canke iyo deal waronse wayiguze Eputi Imana biguhera ubuntu Imana iguhata ari kubera wabikoreye iguha kubera yagukunze rero yashaka kuvuga ati koriki hama ikugura umuryango kumbure yashaka kuvuga ati genda udodore ngaha shaka koriki ikintu ikabikora muga ntuco bigira formule general ku bantu bose mwishenga situmwe bwa pastor nuko marankurika nabigisha amashengero ntuco bigira formule yuko ibigira 10 byo bishikira ibikorwa c'Imana Bibiliya ntamwe bivuga twabanye ko Paul atavyo yigishije ko tugo dusoma n'ikete cya Paul ngaha Petero navyo yavuze Yakobo Yohani nta numwe abivugako kuzana formule zo muri Ancien Testament ukazimadika ku bana b'Imana muri Kristo uri kwatira culpability na condemnation reka turabanga na Paul yigisha ku murongo w'8 n'uw'10 hanyuma mu gice c'8 muri kono ba kabiri haba ngo simivugiye kubagera nko kubategeka ngo ariko mbivugiye kugeza urukundo rwanyu ko ari ugukuri ndarugeragereshe umwete w'abandi kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwanyu kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe tubonaze yuko ngaha Paul gatababwiye abategeka ni bangahe twigisha dutegeka abantu tubatera ubwoba tubahamura tubarya umutima tubabwira ngo mudatunze ngo umudatanze bwa 10 ngo ntaco muzoshikako mbere mukanabita n'abasuma. Can you imagine guhagarara imbere ya assemblée abantu 200 kwa nafise amashengero 200 cyane abantu 15 harura assemblée musengera mu ngene ingana ugahagarara imbere y'abantu shaka dimanche ubumvisha ko abasuma
hari n'abantu bagize special minota 30 kwigisha kuri dima mu mashengero yagiyemo ugasanga nta kindi bavuga atari minota 30 y'imigisha n'imivumo umuntu arakaza gusenga afise image iri errone y'Imana kubona Imana mu buryo butari bwo ko ari Imana mbi ko ari Imana ikunda ingurire ntibitangaje ko abantu barya ibiturire ko abazi Imana igigiturire bazi Imana ibesha bazi Imana yiba bazi Imana ijyana umutima bazi Imana ikunda amahera none womenya Imana ikunda amahera gute hamureka kuyakunda gute wewe kuko ugasanga umuntu ariko akinidiri mu bintu by'Imana bene data Bibiliya ntitwigisha Imana ikunda amahera ntitwigisha Imana ikenye ifaranga inzahabu argent byose ni diamant n'ibyiwayo niyo yabiremye no mu ijuru mbere hari n'ibindi tutazi niko na Bibiliya bitwika muri Apocalypse bisoko Imana inyotewe amahera ntikeneye amahera yawe ntinakeneye kana bikubwira Imana ikeneye amahera yawe ahubwo amahera yawe akenewe mu bwami bw'Imana ngaha ku isi tuvuga ubutumwa bwiza Imana utotanga amahera igikwa cyayo gikora ko Yesu yavuze naho utoshima Imana amabuye haguruka agashinga intaha agashima Imana ko ari nziza ko ni Imana ifite capacity kuyavugisha bisigurika sigo ndavuga ngo bikeneye ko mutanga no ndiko mvuga ntimugerageze gukoresha manipulation mu bintu by'Imana mutanga ibintu byose munezerewe Paul avuze ngo sinde bavuye kubategeka wewe wigisha igisha abantu banezerwe igisha abantu namaze kugendera amashengero yigisha abantu bagatanga banezerewe atari namanini kandi amashengero nkayo yantreta nakunda kujamo abantu benshi ko abantu bakunda ibintu binyaruka bakunda ibintu byo guhendwa byo gukangwa by'ibinyoma hashinga nagaye mu ngaha muri Amerika y'umuntu yitwa Andrew Falling muramuza muri kuba mukurikira canke kuba video manasha kuri Facebook yiwe nagendeye ishengero giwe muri Texas muri Amerika ndagenda natangaye nshitseyo ukuntu ishengero giwe rimeze umunezero uhari ikintu camfravye gikomeye narasenze ndarindira yuko baza gutanga amashikanwa ndabura nta giseke nigeze mbona mu ishengero ndarindira mu ntango ko nza kukibona ndabura ndarindiye tugeze hagati ko mbona igiseke ndabura ndarindira no mu mpera ndabura nta giseke nta kintu c'amahera bigeze banavuga ariko baravuga Yesu bararirimba Yesu abantu barakundana na injira n'umunyafrika n'undi mugenzi twajanye w'umurundi turi babiri turabirabura vuye b'abanyamahanga bararyohe banyakira umunezero abantu baguwe neza ariko ishengero ryabo rihagaze neza nta kibazo na kimwe bafise ko umupastor wabona bagiye umutima ibi ndiko ndigisha yarabibigishije abantu batanga banezerewe kandi ishengero ry'abantu batunze nanjye abantu bafise ibitoro bafise ibintu bitandukanye amagazi n'ibindi abantu batunze ariko n'ishengero rimeze neza abantu baranezerewe asanze abantu bose bamukunda ngo babambaza nyirandamuzi barambwira bati nukuri turamukunda he's a good man ko yatabarya umutima Paravuze nanje gusa ko ndabigisha ndabatera ubwoba ico ni kintu gikomeye reka dusimbire muri Korino hanyene igice c'9 murongo w'indwi havuga ngo umuntu wese atange nkuko abigabiye mu mutima wiwe atababaye canke atagoberewe kuko Imana ikunda utanga anezerewe umuntu wese atanga mutima nkuko yabigabiye nkuko wavyiyumviriye kandi kindi atababaye cyangwa atagoberewe umbane ikintu kimwe cyambere nuko umukristo mu Novo Testament akwiye gutanga ukurongoye mu mutima Imana yakurongoye iyi ni verset clé y'izino nyigisho turiga izogaruka mu nyigisho kurikira ni ikintu gikomeye cyane ko utanga unezerewe mugabo bwa mbere ubanza kurongorwa namwe Ancien Testament bari bafise amategeko les commandements barafise amabwizwa y'ibigira 14 batanga barafise n'amashikanwa atandukanye bateza gutanga batabitanze bari kumivumo ivyo byari by'amategeko muri Israeli bidaraba tw'abanyamahanga mu Nouveau Testament nta tegeko na rimwe ridutegeka gutanga amahera canke kigira 10 ariko Paul avuze ngo umuntu wese yihereze Yesu bwa mbere ubwa kabiri yigane Kristo ica gatatu avuze ngo mutange munezerewe kandi ngo nkuko mwabigabiye mu mutima as you purpose nkuko bishaka nkuko Imana akora kurongora no uzifise nko mera turongora arandora gutanga ashaka kurongora gutanga igihumbi hari gihe birabishika umuntu kumva nko Imana akurongoye utanga amahera ukumva canke urungikira umuntu bama murazivya amajwi yamwe mu yera yababwiye mukanga kandi ni uhomba kuko babajwe nko mu Imana so arakurongora bwa mbere nkuko akurongora gutanga niba kurongoye gutanga yo 10% y'umushahara wawe yatanga yakongoye 3% yatanga yakongoye gutanga 20% yitanga Nouveau Testament tubohera kutanga ibigira 10 nkuko mashengero byigishwa menshi abarama babaye manipule nkuko nabivuze kuburyo nabandika mu bitabo ngo muraheranye nimbugi ucemezo nyigisho nuko wemera guhendwa no kuzimizwa no kwibwa kandi bibiri kugira ngo urongorwe
utanga uko mu mutima wawe wabishatse. Ica kabiri utababaye kandi utagoberewe, ntagire ntubabare ntugobegwe, ntagire umuntu aguhenda. Ndaza ahantu nigeze kandi mu gikorane i Bujumbura kera, abantu baratanga Jesu nari namwumvije uwo muntu no munsi, mugabo kese nagenda kumwumviriza. Hama uwo munsi atatangisha mu ishengero, atangishije yaranambuye n'ibirato vyo yarabitanga uwo muntu kugira ngo bere akarorero. Ubwo nyene umuntu yadaraze ibirato mu ishengero acagenda kugurikira ataramuha. Ariko abantu bandaga ngo batanga amashinete, batanga ibirato, batanga amasaha, batanga amahera, baratanze ibintu gushika bamwe batanga ibirato byabo kubera ama emotion, abandi amashinete, abandi amasaha. Abantu bamwe twatuzinanye jewe bukeye nje kwishengero, nje bahantu kumviriza, sanga ariko baridoga ngo yongo agatelefone kanje, abandi ngo shinete yanje, abandi ngo isabandi batanga imiduga batavyumvikira bubakanye baha ibibazo. Kubera iki? Bari bagoberewe, ntibari barongoye ama emotion, kudole emotion. Imana ishaka dukoreshwa ama emotion, ishaka turongorwa namwe mu yera. Rero ntutange ugoberewe, ntagire umuntu agutanga gutanga. Cyamara akavyuka afise formule yuko Imana yamubwiye ko abantu baza gutanga amahera na gutyo no munsi. Akabahama ngo ni 10, abo 10 ntibaboneke. Agaca banga 5 ngo ndagabana yo ngamahera ngo 500, ngo nani ubihumbi 10, kwa ngo ni vente aux enchères. Bene data, Imana yashaka tuva muri systeme y'idini, ishaka tugendera mu kuri kutubohora, ishaka tudatanga tugoberewe, kandi avuze ngo utanga unezerewe. Uramaze ko niyo haye umuntu w'umukunzi, umwana wawe abavyeyi, wamaze kumva uri umuvyeyi itahaye umukunzi wawe cyangwa umuntu mukundana cyangwa umuntu mubakanye cyangwa inshuti cyangwa mugenzi cyangwa afise ingorane, uramaze kumva iyo santi mugira y'umunezero ugira utanganye urukundo. Imana ishaka dutangana urukundo, ko byose bihagaze ku rukundo, kunezerwa, ntugobegwe, ntutegekwe, ntiwakire imivumo, ntimerana guhahamura ngo ururyi rwawe ngo urifise amadeni. Imana ibyo hagishaka, ishaka yuko utangana umunezero, ishaka gutangana urukundo, ishaka gutanga uguwe neza, ishaka nibaza gutanga ubutimana. Ndagushima ko ntanze, ndagushima ko shigikiye mwene data afise ingorane, ndagushima ko shigikiye ivuga butumwa, ndashima ko shigikiye umurongozi wacu nk'abarongozi bacu barafise ikibazo, ndashima ko shigikiye abantu babakina bapfakazi bari ngaha mu ishengero, ndashima yuko shigikiye gufasha rirya shira hamwe rifasha abana bafashwe ku nguvu, ndashima ko shigikiye gufasha rirya shira hamwe rifasha abapfakazi babagwaye sida, ndashima ko shigikiye gufasha zirya mpunzi. Ndashimye mwami ubikore. Imana ishaka yuko ukora ikintu weje uvuge mu ndimi nibo zivuga mu ndimi, utazivuga na hino zivuge. Ishaka gukora ikintu gutanga ibyawe no kwitanga, unezerwe ugubwe neza uvuga Imana ndagushima ko wampezagije ibintu nevye wawe, nanje Mana niteka wanteye kugira ngo yico mfashije abantu. Iyo niyo sentiment Imana ishaka kugira uhejeje gutanga. Ntishaka gutanga ugenda uridoga ngo pastor ni umusuma, ngo mbega amahera yacu waja hehe, ngo araba ngo bayubaka etage, ngo abana bibe biga ngo Iburaya, ngo biga ngo muri Chine no muri Amerika, ngo abana biyo ngo bagenda mu miduga n'amaprado. Kandi ibyo birabaho byinshi, ugasanga umuntu yarubasa ama etage afise amazu epota abantu mu ishengero bagona inza. Je nico tungira ikibazo cyo nashaka kugira budget kubaka ishengero ryo muri yaridi w'amarundi cyangwa muri $1 mu ishengero abantu batagira akazi. Kwere gutogira fundraising ngo aya mahera uyaha abantu mu ishengero bagira imitahe badandaza, hanyuma musengera ahantu heza ari modeste, mugabo atari ibintu biri extra kugira mubaka amazina. Abantu bagenda ngo ngo ingoro y'uhoraho, Imana kwanza ntiyubaka ingoro. Abantu besha cava ngo ubwiza bw'ingoro ya nyuma ngo buzoba bwiza gusubira ingoro ya mbere, bagafata ama verse Zorobabeli yavuze ariko avuga ku ishengero ry'umubiri wa Kristo bakashira ku mazu. Ibyo sukuri Imana shaka yuko tugendera mu kuri bene data. Rero mukore ibintu munezerewe. Ikindi ngandangirizeko ni ikintu cyuko no mu bukene umukristo hamagarirwa gutanga anezerewe. Kadusimbira ku murongo wa mbere n'uwa kane mu gice c'8 kuko turasoma biko no ba kabiri. Cyandangiriza ku mirongo iyo ngaho. Hava ngo bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya cyangwa Macedoine yagiriwe bakigeragezwa n'amarushwa menshi. Umunezero mumvirize, bari mu marushwa kwarageragezwa, umunezero wabo kabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhego. Urumva hari umunezero mwinshi n'ubworo butagira uko bwovugwa. Ni ibintu bitumvikana, ngene umuntu agowe akenyemerewe nabi agira umunezero. Mugabe Mungu wamavuze gukora ubuntu bw'Imana ngo bagiriwe. Bacavuga bati ngo byarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Umunezero mu magogwa byatumye bagira faveur, bagira umugisha mu by'ibintu byabo. Kubera iki? Umunezero atitide y'umutima w'umunezero nk'uko twabivuze bigutuma hari n'imiryango iguruka ku buzima bw'iwawe. Umurongo wa 3,
kubgabo baratanze nkuko bashoboye ndabibashingira intahe kandi nukurusha ibyo bashoboye urumva mu bukene bwabo ko umunezero bafise no gukunda Imana batanze ibyo bashoboye mbere nukurusha au-delà de leur moyen ko yari gifaransa beyond their means bararengeje ibyo bafise mu gutanga kandi kusha ibyo bashoboye badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira abera hari kibazo muri Yerusalemu muri Yudaya c'ubukene c'inzara rero Paul yako agira collecte mashengero kugira ngo bafasha abakristo Yerusalemu abi Macedonia abi Korinto bari bigaba barameze nk'abakristo ba kino gihe benshi ntibashaka gutanga bari n'ingumyi bari idoga nico turakora ati mutange umunezero aha rero cabereka example y'ishengero rikenye gimaze muri Macedonia na Macedonia no musi n'igihugu gikenye rero bari bakenye mugabo bari bafite umunezero baca bavuga bati no reka dufashe bene data ngo baca batanga mu byo bashoboye baca bonge barenzako no mu gutanga mu byo bashoboye muri make baratanze na stock yabo bagera barazana bati reka dufashe bene data uwo no umunezero Imana ibishaka gutanga unezerewe murazi inkuru sinza kuyisoma muri Luka 21 umurongo wa 1 n'umurongo wa 4 aho Yesu yatanze akarorero kerekana gutanga ngo abandi bose ngo bazanye ngo mu misese kara yabo barazana bashira imbere kandi bamwe bagaca batanga biyerekana baramaze kwibona imwe mu n'umuntu ngo je natanze miliyoni natanze miliyoni 10 urumva bamwe babwira baba ya prodi uwatanze menshi kara bahabwa icubahiro watanze make mu mengo ntaca baze epurta bibiri tugiye ko tugeza kunganya mu ishengero niko birayigisha tuzovyigako umuntu yatanze menshi watanze miliyoni cha miliyoni 10 watanze igihumbi bose ni bamwe ndashinga Imana kuri mwene data umwe muvuga butumwa Burundi kuko nagira ibikorani Burundi nkatugana abantu bumavuga butumwa umwene data umwe nagira fundraising nkaja mu bantu bagenzi nkabaterereza kugira bashikirwa c'Imana besha vraiment ndashima Imana ku bantu muko barankurikira mwashigikiye kuko nimba ngeze no munsi aho ngeze nuko mwabivye mu buzima bw'iwanje ndiro si ho konese kuco mwakoze uwo mwene data nukuri Imana yaramugire neza kandi amerewe neza vraiment uwo mwene data umunsi umwe njyanduge muyinga ikarusi sinzovyibaga dufise equipe y'abantu benshi njanye n'abayisose amahera taraboneka nzabona sanze kwishengero rya Meneva mungira murahazi muri ville mwese abantu b'u Bujumbura kuri Vindra Victoire aramamagara nshaka duhure mwene data ndambwa ni sawa acaraza azanye amahera igihumbi acambwira ngo mwene data ngo je nta mahera ngo menshi ngo afise kandi c'était vrai cyo gihe yarageze amashuri akiko arondera akazi ngo mugabo numvise no kuzana amahera ngo aya mahera ngo ndazi ngo swate ntaza kubara ngo ifanango y'umuntu ngo mugura ngo canka yongereze ku matike ya biswa nafashe kwa state tutuganye n'abantu ntimushobora kwibaza ayo mahera igihumbi ngenda yankozeko aho nyene nacinambwira neka ndakwereke aya mahera ngenda ndafatisha moto nje kuraba umundi muntu yaranyemereye amahera yo muri 50 nambwira nti urabona ikica gira kore aramfashije kugira déplacement ango yango nukuri ngo naco nakoze ndambwira ni mwene data urakoze kumaye amahera aya mahera igihumbi uwo mwene data numuvuga butumwe Burundi arubatse afise n'abana Imana yamugire neza abayeho ubuzima bwiza ubu nyine natanga igihumbi gusa atanga ayarenze igihumbi ariko uwo mutima warankozeko sinaci ndambwira ngo yo urabona ngo abigihumbi ngo muyasubize inyanga Imana ngo nitora mu mahera igihumbi no byarashigikiye mu gihugu c'Imana kubera iki umutima yatanze anezerewe ubu turabagenza uwo muntu gutya kwero yaramartse gusuma mbere n'abantu batanze ibihumbi kumbure bamwe gukira baboneke sindabizi imitima yabo ariko we yatanze avia shaka no kuvuga izina giwe ariyizi ariko arankora ko ku mutima uwo mutima n'Imana shaka ko mugira ishaka utanga uneze ntibagutegeke ntibagukangishe ngo wanze kuri envelope ngo uraheranye ngo baguterwa ngo urugira uzokurira ibintu byawe ngo imbeba zizoza kurya imirima yawe ngo nshuti ngo utaronka akazi nshuti ngo utarongogwa nshuti ngo utabyara nshuti ngo udatera imbere nshuti urabona bakakwekana ibintu bamwe mukaja no kwiba mukajiga n'ibiturire amahera y'ibiturire akore muzana gutanga mwivye no Imana sivye ishaka mukora munezerewe ishaka passion rero muri makisi nakubwiye ntutange nabwo itanga unezerewe ko birayigisha hana ko nova ngo yanguze nyinshi zango zibuzana gutanga sivyo mvuze sivyo nigisha Nouveau Testament nigisha ubuntu bwa Kristo nigisha urukundo rw'Imana nigisha kwidegembya gutanga mwidegembya ntubuza gutanga ahubwo dutuma dutanga tunezerewe turuhutse muruhuka wewe waremerewe wewe wahenzwe ntiwanka baguhenze n'abaguhamwe n'abaguteye ubwo n'abakugobereye
ahubwo basengere kuko baraboshwe nabo batabizi. Wowe urihishwe amaresi ugasanga utegereza kwandika resi ko musivuye gutanga ikori, ubihagarike mu izina rya Yesu, uruhuke. Inyigisho z'ifarisayo ifuko zihera, inyigisho z'idini za manipulation z'ubusuma zo guhenda abantu ifuko zihera. Ibintu ko ndayivugana mu mubabaro kuko ndazi nabibosha abantu. Hari abantu nzi amashengero yabo adatanga kandi abantu batanga. Ico niko navuga nabyigisha ishengo nari ndongo i Burundi. Si ishengero ry'abantu benshi ariko ukuntu babayeho nk'intumwa. Barashigikira baritanga mu buryo butagira uko buvugwa kandi kigwa kikabandanya natari hundi. Ndashima Imana rero. Ndashima Imana kuri ico kintu. Imana ashaka kwizinyisha muzakira. Mugende muzigishe bene data, muziha abandi ku ma groupe muri mu WhatsApp n'ahandi. Mubigishe mwicare muzige ko musuzume ijambo ry'Imana cyo rivuga. Tuzobananya mu nyigisho yinde je tuzokwiga cyangwa undi munsi mu nyigisho kurikira tuzokwiga ukuntu abakristo bwo gutanga mu kindi gice cya kabiri tubagaze mu gice cy'abikore no gice cy'icenda. Tugo tunabarangiza inyigisho zacu ariko ndashima Imana ku bantu munyandikira ko zibafasha ko zibubaka muri bihugu bitandukanye ku bibazo munyandikira. Ndashima Imana rero ubuntu bw'Imana bwizo mitima yanyu mwarahezagiwe inyigisho ibubake ibakuze. Mwibuke 2 Corinthiens 9:7 abiko n'abakabisha n'umurongo w'indwi. Imana ishaka mutanga munezerewe, mutagoberewe, mudatewe ubwoba, mudahamuwe. Ntibabazanire maraki gatatu ngo bayibatamike ngo bayibashire ku mutari muri maraki. Ntimuri abanyisirayeli ntimuri n'abaherezi, muri abakristo bo muri Kristo Yesu, muri abana b'Imana, mwavutse bwa kabiri, mwarahezagiwe, mufise umugisha. Yesu yabahindukiye umuvumo kugira ngo muhinduke umugisha muri we. Nta mategeko akibaboshe yo gutanga amizina rya kera. Sero amategeko murotange murongo munezero mwiheze Kristo n'ibyanyu mu bihe Kristo. Uno ukuntu bw'Imana bwizo muri mwebwe. Murakoze nzuzisha kuri YouTube nko ndabisezerana kugira mwinshi mwese mushobora gufashwa. Uno bw'Imana bwizo muri mwebwe murakoze.